Sini ase live show hamigaro rimwe kuri YouTube ndetse na Facebook gira subscribe ndetse n'ibiganiro bisangize abandi turingana mu gisagara ca Bujumbura neza kuri Mize Viva aho rero ishira hamwe Just Net Service Limited bagere gushira ku mugaragaro ibikorwa rero byabo bagiye gukora. Turi kumwe na Iradukunda Renderic aniwe umuyobozi wa Just Net reka tuganire byinshi kugwa rero bahejeje gukora ndetse anatubwiye n'imigambi bagiye gukora. Turakora mu kije twizera kumeze neza natwe turabaramukije cyane kandi tumeze neza cyane nkuko muhejeje kubivuga twari nga muri Mize Viva twari twaje kugira lancement officiel y'ibikorwa ibikorwa twabitanguye kera ariko niho twashatse kugira ngo uno munsi tubishire ku mugaragaro nko bavuze ni societe yitwa Just Net Network and Services Company Limited hama turashaka kwivuga amajambo make Just Net Services Limited kugira ngo bayitahure neza hama dusangwe dukora ibikorwa byinshi notamba mugaba muri informatique na nouvelle technologie no duhagaze muri nouvelle technologie ibikorwa byo gukoresha imashini nyabwonko zaba ama ordinateur canke ama telefone n'ibindi bitandukanye bijanye ni n'ubu buhinga bwa none bugezweho. Rero icatumye tuza nga dusangwe dufise ibikorwa byinshi dutanga twashatse yuko buri murundi wese akurikirana EAC live show ashobora kumenya ibi bikorwa dutanga nimeze gute biramufitiye akamaro canke biyafitiye akamaro uwo bavukana canke umuvyeyi wiwe n'ibindi bitandukanye kugira ngo aya makuru dutanze nga kuri EAC ntagarukire ngaha ashoboye kugarukira ku barundi bose bashoboye kumenya ivyo dutanga. Turatanga ama formation muri informatique informatique donc ubwoko bwishi bwa informatique nko gukora ama site web gukora ama application mobile kwiga informatique bureautique ku basanzwe bari mu mabiro bakora mu mabiro akavuga ati jewe sinzi Word sinzi Excel sinzi PowerPoint nk'abakunda kugenda gupresenta nk'ibintu mu manama ugasanga PowerPoint iramugora gukoresha akavuga ati jewe kanze nshobore kubyiga cyangwa ugasanga na masosiyete afise abakozi badafise ubumenyi bwinshi muri informatique cyangwa badasangwe bametrize ivyo bintu neza ari utuntu tubasoba niyo mpamvu tuba turi ngaha kugira ngo bashobore kuza kubafasha. Nibaza ko ama sorte de formation dutanga ni menshi cyane en plus de ça gutanga ama sorte de formation dusanga dutanga n'ama service muri informatique turatanga informatique donc tukakora ama site web ama site e-commerce ushobora kudandariza ko umudandaza mutoyi cyangwa umudandaza munini ya bivanywe n'ijyo ufise tukashobora kucreate ama site ama application yaba mobile canke desktop umva byose turashobora kubikora apart y'ibyo oya turashobora kurepara ama machine yapfuye canke tukaguconsulta tukakubwira ati niba iyi machine yawe ifise ikibazo kiniki nibaza ko ikorera ibi nibi byaba ari byo dushaka kugufasha tukagufasha byaba ari byo tudashaka kugufasha tukakubwira ati koresha procedures nizi kugira ngo ibyo ushaka ushobore kubishikako. Yego abantu bembezwe n'iki kivyo bintu mubishoboye bon ukwemezwa yuko ivyo bintu tubishoboye nibo byemera ngaha aya muri Mize Viva canka byo maze gukora canka aramaze gukora na bumve koko Just Net na cyane ariho nibaza ko boja nko ku mbuga rwacu rwa Facebook nibaza kuza kuba link bashobora kubona yuko hariho abamaze kubikora baje atavyo bazi ariko uya babishoboye dufise amatemonyage n'ama video twashizeko hama udasanzwe nawe abigira twafise n'abandi benshi ama university abanyeshuri dusanga duha ama stage academic bamaze guhereza kuri society wacu hari n'abandi dutegekanya kwakira hari abaje ama formation bamaze kuba certifié izo zose ni temonyage zikaya turakira hari abo duha ama service ama machine yabo baje yarazimye atakintu kimagikora ariko bakayatahana komeye ameze neza. Nibaza ko dufise temonyage nyinshi nuwo iyo bari abikweka twoca tumuhanura yuko yoza ku aho dusangwe dukorera cyangwa akaduhamagara twe tukamusanga asanzwe akorera dukorera muri ville kuri Avenue de l'Amitié kuri Galerie Kaje impande ya Sokabu siege ubushitse nyene uvuye ku mabisi ya Gasenyi ucinjira kuri Avenue de l'Amitié kwiga pave ubushitse kuri aho dukorera cha winjira indani mu rupangu ucu tubona twebwe niho biro yacu isanzwe iri dukora ama service menshi yo muri informatique. Nibaza ko bigarutse ko uravuze aho mukorera mukomera hamagara n'abantu kugira ngo bashobore kubiturana cyane abo mwigisha mukwana n'amashuri muri Just Net mungana gute mbega
ni igitigi cy'abantu bangana gute mushobora kwakira kugira ngo mushobore kubigisha ibyo byose? Bon, dufatiye nk'akarorero ku banyeshure, kugira ngo dushobore kuyakurikirana neza, kuko twe dushaka gukurikirana umuntu hamwe bagenda baridoga ngo barya abantu ngo baje ngo ku mashini gusanga turi 15 cyangwa turi 20 ngo turi ku mashini imwe, kuko twibaza yuko materiel dufise ziba zingana nuko abanyeshure twakira babangana. Buri muntu wese ishure no kuvuga rero ashobora kwasangayo kumashura kwasanga ku mashuri ama nk'ubu nawe aje nk'umu individual abituye ku mashure turashaka kubasangayo izo formation tukazibaha mu gihe bafise ivyuma tukakoresha ivy'iwabo, mu gihe atavyo bafise twe turavyitwara ivy'iwacu dusanga tubifise. Hama udusanze naho kuri biro nibaza yuko nk'ubu abanyeshure bashatse kwiga bakavuga ati turi en groupe, mu gihe twayivuganye ntidushobora kurenza abanyeshure 200 kuko nibaza yuko materiel dufise donc havuyemo izabigisha z'abandi baba bakora ibikorwa bitandukanye, ko nakubwiye ko dukora ibikorwa bimwe byonyene, dukora service nyinshi, ariko nka 200 turashobora kubakira rimwe en même temps kandi tugashobora kuba managinga bose bakavaho ivyo baje kwiga babimenye. Okay, nibaza ko dukurikirana muko muratahura neza Justnet byo basanzwe bakora, mwumvise naho mushobora kubasanga, mwumvise n'urubuga rwabo muraza kurabanga muri commentaire kugira ngo muze kubona byinshi Justnet bamaze gukora. Muravuze ko mushobora kwakira abantu 200 uno musara abanyeshure mufise cyane mwaramaze gukwiza? Bon, ntiturakwiza kuko nkubuya nego nkubu nyene woca twitura nubwo hobeje canke mu ndwiza nibaza yuko ibibanza bizoba bihari, gusa ibibanza ari ukuntu bigenda birahera, ariko niyo biheze nitworeka kukwakira twebwe cyo tuvuga ngo genda uzogira uko oya turagukonsulta. Nakubwiye ko dufise service ya consultance, wamaze ko twitura ubu maze kuba wacu turagukurikirana, waba watanguye waba utaratangura. Nico gituma duba dufise aba expert babigisha barakwanterview haba en ligne akubaza ati none ufise ikibazo kiniki wifuza gukora kubera ko ushaka kugira tubanza kumenya intego y'ivyo bintu byawe kugira ngo tumenye na capacité yaho tuguhera na tugomba kugushikana, kuko nitwifuza ko umunyeshuri aje aba ari kugira ngo yige gusa yige ko yakoze kuri machine, ubwo twifuza yuko ivyo abayize canke indi service dushoboye kumuha ashoboye kuyiha uwundi canke nawe nyashoboye kuyikoresha mu kugira yiteze imbere mu iterambere ry'igihugu. Uvuze ibintu bya capacité ubasha ko hari umuntu akaradukurikira nawe ivyo mukora nawe abizi mugaba akeneye kumenya abantu mbega bafise imyanyabushobozi ingana gute, numve koko bandenze shobora kugenda kwiyongereza ubumenyi canke nabo ko turi muri revime mufise imyanyabushobozi ingana gute kubijanye nibi? Bon, ico novuga imyanyabushobozi aho twavyize nuko abenshi muri twege dukora kiretse yuko nakubwiye ko Justnet ni societe ibisanzwe ifise aba technicien basanzwe bajeje muri ivyo bintu, mu gihe service kanaka ukuntu n'abajanje bajeje nka marketing asangwa azi kudandaza cyangwa azi kugira iki, ariko nibaza yuko abo dusanga dufise haba gutanga service haba gutanga formation haba gutanga n'ibindi bitandukanye muri informatique n'aba expert bafise experience basanga bayimazemo nk'imyaka 7-8 hariho n'abayimazemo 10. Nibaza yuko aho oya nibaza atari wewe ubuvuga ati jewe nkeneye kumenya ko wumva nk'uwo wasanzwe abikora aca abanza akatwegera kugira ngo abanze yumve kari twebwe turi nyuma yiwe cyangwa twaba turi imbere yiwe, asanze twebwe turi imbere turahita tukamufasha nawe tugashika kuri agashika kuri niva keneye. Umunyeshuri araje arize arahejeje hakurikira iki? Umunyeshuri araje arize ahejeje cyo dukurikiza turamucertifia cyambere iyo dusanze abishoboye mugabo iyo dusanga atabishoboye ikino kingana gute biravana na nicakeneye kwiga, hariho nka formation dushobora gutanga ukwezi. Dufate nka karero ko ndayibona nga fournir accent oya iyo ntirimo iyo ntirimo kuko nko iyo iri muri programmation web nukugira ngo programmation nitwigira tuyiha ikiringo turagutangura gusa turahaye aba niveau y'umuntu, hariho abakora ukwezi hariho abakora amezi 2 hariho abakora 3. ico tuba duhari gusa umaze kuba uwe wacu twebe tugukurikirana nk'uwe wacu nyene ntidusubira kugukurikirana nk'umukiriya asanzwe uko oya ngo tugute turagukurikirana nk'ubu yankareho nk'abatanguye programmation mu kwezi kw'icumi mugabo gushika mu kwa mbere tukiko turabakurikirana, ariko bari sanse ko bayiga programmation kwezi kumwe urumva yuko ngaho oya tuba tugize izi ni n'ama formation muri développement personnel na dushobora kumuconsulta nk'abasanga bafite ama depression n'ibindi bitandukanye, abari haba coach batandukanye dushobora guca yagize depression ko machine cyane oya si depression ko machine depression ko yahebwe mu rukundo ivyo biriyo. Bon, izo depression je sinzi kaba izari barizo, ariko iyo ico tuko turagaragara ko muri développement personnel ko duhagarara hamwe ushobora kufise nk'ikibazo
canke ugasanga ntushobora bajya abajene usanga badashobora kwishingira imigambi yabo ugasanga numva wumva yuko umukuru w'igihugu akunda kwivuga ati nimuje hamwe mushinge imigambi yabo mukore imigambi muteze imbere igihugu ugasanga mugari abajene ivyo bintu bibagora sivyo turaheza tukabaforma rero tukabahamagarira an expert abimenyereye abizi agashobora kubafasha kugira ngo bave kuri ya niveau baduge ku yindi bashobore nabo gutangura kwishingira imigambi yabo yego umuntu amaje ahejeje muri Josnet mu muhayo mpamya bushobozi yo certificate arayitwara ahantu ikemego iyo certificate nibaza ko itegeza kuba yemewe si kuyibaza ahubwo niko bimeze kuko natwe bwacu turemewe n'ababitanga baremewe sivyo iyo umuntu ari yamaze kwemegwa akaba n'ababitanga n'abatanga izo service bakaba bemewe certificate urashobora kuyidepoza haba ku kazi ushaka gukorako haba muri CV yiwawe aho ushaka hose igiciro nikivuna cyane abakeneye kumenya ibiciro bivanye n'ico yashimye umuntu atanga n'akanimero ko nk'aho marakadukurikirana atari ngaho Bujumbura nimero badurondera ko ni nimero de telefone ni WhatsApp ni 79 463 631 ndasubiramo 79 463 631 iyo niyo WhatsApp muturondera ko mukaca mutwandikira bivanye n'ivyo mwashimye tukaheza tukaca tubaha izo service mwashimye haba kwiga formation haba izindi service mukeneye kudukora abadandaza ama societe ama bank microfinance abakeneye amasosiyete ari ruguru ayi Bujumbura mwese murahaye kaze turashobora kuza kukabakira tukabafasha haba kuri ayi Bujumbura cyangwa tukabafashiriza aho musanzwe mukorera mu bikorwa byanyu mukurangiza nibaza ko utumirira abantu badukurikirana kugira ngo bashobore kubitura ego abantu bariko barakurikirana EAC live show nibaza ko no bahamagarira kutwitura muri Josnet Network and Services Company Limited dusanga dukorera muri ville ngo twabivuze kuri Galerie Cage impande ya Sokabu Siege mushobora kutwitura duhamagariye umurundi wese uri mu mahanga uri ngaha mu gihugu umunyeshure wahejeje utize wize bose turashobora kubakurikirana tukabaha service haba abakeneye ama formation haba abakeneye ama service informatique asanzwe byose turashobora kubafasha ni ibintu byinshi dukora nitwo bivuga ngo tubimare ariko icyo nzi nuko muzishima kandi muzogaruka mukadushimira murakoze cyane.